Nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nkuha ikaze wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure ikugezako amakuru, ibiganiro n'inkuru bigezweko biriko biravurwa mu Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Nunyemerere nguhe ikaze, ndaguhaye mwaramutse neza canke mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'Uburundi nunyemerere nguhe mwaramutse neza, ndetse n'aho udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Kenya, igihugu ca Uganda n'igihugu ca Tanzania, mwese ndabakengurukiye cane ngaha kuri ino mboneshakure. Ico utegerezwa gukora nta kindi ni ugufyonda sabone canke subscribe, nawe utarafyondako hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru yose masha tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure. Ntarakugezako inkuru nziza ihejeje gutangazwa kuri Pasiteri Denise Bucumi ariwe Mama Buntu mukunda muri benshi, ntunyemerere ngugezeko iyi nkuru itari nziza ivuga ko mu ntara ya Muyinga hari intatemwa zasituwe. Intatemwa zo muri zone ya Kinyota muri zone y'igisagara ca Muyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi zarasituwe mw'ijoro. Imisaraba n'amakaro vyaribwe kugira ngo bigurishwe ahandi. Harabaye ubusuma mw'ijoro mw'itongo ry'abapfuye riri i Kinyota ku metero nk'ijana uvuye ku kibuga c'inkino c'iyo ntara. Abanyagihugu baba hafi y'iryo tongo bakaba bavuga ko bumvise abantu bahondagura bariko barasitura imva. Ijoro riguye twumva urwamo rw'abahondagiza inyundo, nta nkeka nibo basituye izo ntatemwa. Dusanga hibwe imisaraba n'amakaro, uko akaba ariko umugore akiri muto yamenyesheje. Iyo misaraba n'ayo makaro bija kugurishwa ku basudira n'abagurisha amakaro. Amakuru dukurayo akaba avuga ko iyo misaraba idandazwa mu gihe haba hakiriko amazina ya beneyo. N'ibara hari umugore afise imyaka iri muri 40 yagiye abona umusaraba uriko izina ry'umugabo yapfuye, uko akaba ariko uwo munyagihugu yavuze. Kandi abana bo mw'ibarabara nibo bakekwa. Abaduhaye amakuru bavuga ko bakeka ko vyakozwe n'abana bo mw'ibarabara birirwa barayerera hafi y'iryo tongo ry'abapfuye. Hagera ijoro tukumva abahondagura, bikavugwa n'abaduhaye amakuru. Bitwara nk'inyamaswa, barakora n'ubundi bubisha harimwo kwiba, gufata ku nguvu n'ukwica nk'uko abo bantu babandanya babivuga. Kare ngo barafise ubwoba bwo kurengana mw'ijoro ahari izo mva kubera gutinya abo bana bo mw'ibarabara. Abanyagihugu b'i Muyinga basaba ko ico kibanza cokingirwa. Haheze imyaka 2 aho hantu harahebwe. Nayo mbandanije na ya nkuru nari nkugejeko mu ntango zano makuru ivuga kuri Pasiteri Denise Nkurunziza Bucumi, nuko Pasiteri Denise Nkurunziza aho ari muri Korea y'Epfo umunsi w'ejo ariho haba inama yitiriwe 2023 IAF World Culture Camp. Mu majambo yanditse ku rubuga rwiwe Mama Buntu yanditse agira ati: umubonano nagiraniye n'umurongozi wa IAF kw'isi yose ari nawe yayitanguje, kandi akaba ari we yantumiye mu nama yo muri uwu mwaka w'ibihumbi 2023 IAF World Culture Camp wagenze neza cane. Ndabishimira Imana cane. Tubibutse ko umunsi w'ejo nyene yabonanye n'abarundi basanzwe baba muri ico gihugu ca Korea y'Epfo. Mama Buntu ni igiki womubwira? Reka tumwipfurize kugubwa neza. Komeza kubana natwe uza urabona bishasha, nta kindi ngusaba ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV handitse sabone canke subscribe, hama ukaba uduhaye intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru yose, inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Nayo mu yariko aravurwa hanze y'imbibe z'igihugu c'Uburundi nuko i Nyarugusu mw'ikambi ihaye indaro impunzi mu gihugu ca Tanzania, umwe mu mpunzi y'umunyekongo yikekwa kuba muri M23 yishwe. Uwo yishwe ni umugabo yaheruka gushika mw'ikambi y'impunzi ya Nyarugusu. Yishwe mu gitondo co kuri uwu wa kane. Abantu bitwaje ibigwanisho bambaye umwambaro w'igipolisi n'uw'igisivile nibo barashe iyo mpunzi ituruka muri Kongo iva mu muryango w'Abanyamurenge muri iyo kambi nyene. Yari yikekwa ku bw'amasoko yacu kuba ari mu ntwazangabo za M23, umurwi ugizwe ahanini n'abatutsi b'Abanyekongo. Umuryango wishwe waciwe ushirwa mu kibanza co kuwukingira. Impunzi zo mw'ikambi ya Nyarugusu mu gice c'Abanyekongo bavyuwe n'imituragaro y'inkoho yamaze umwanya muto kuri uwu wa kane. Abantu bitwaje ibigwanisho bambaye umwambaro w'igipolisi ca Tanzania hamwe n'uw'igisivile barinjiye mu nzu yacu. Bararashe umugabo wanje haca acikana aho nyene.
uko akaba ariko vyiganwa n'umukenyezi wiwe. Ivyo vyabereye muri zone ya Cumi, uwo yishwe yarashwe amasasu abiri mu gikiriza kubw'umupfakazi. Abo barashe babanje kubaza iyo mpunzi ko ishobora kuba itunze ibigwanisho itabifitiye uruhusha, ivyo yahakanye imbere yo gutegekwa gusohoka icumba ciwe kugira ngo umuryango wiwe wose ntuturirwe. Imbere yo kumurasa baguma basubiramwo bati twereke aho wanyegeje ibigwanisho umugenzi generale wa M23, niko umukenyezi wiwe yibuka. We n'abana biwe bari mu bwoba budasanzwe. Nyene urugo yiciwe mu maso yabo, babonye amaraso abatarukirako aronona impuzu zabo. Ikiziga catwawe n'abo bamurashe bamujanye mu kibanza kitazwi, bagiye n'imodokari yo mu bwoko bwa pick-up. Abapolisi bambaye umwambaro w'igipolisi. Ababanyi bavuga ko babonye abapolisi benshi mu gihe ivyo vyose biba. Twarabonye imodokari z'igipolisi zishika zitatu n'abapolisi benshi, bamwe bambaye imyambaro y'igisivili abandi nabo umwambaro w'igipolisi. Bari bakikuje imiryango y'ababanyi, na twebwe twari twagize ubwoba. Ubu niho turiko turatahura ivyo bashaka vy'ukuri. Uko akaba ariko bavuga. Umuryango washizwe mu kibanza co gukingirwa. Ku muhingamo wo kuri uwu wa kane, umuryango w'umuhisi wafashijwe mu kibanza co gukingirwa uca wimurirwa muri imwe mu mazu ari hagufi y'ibiro vy'umukuru w'ikambi, bakaba bacunzwe cane n'igipolisi. Uko akaba ariko ababibonye bigana. Uwo muryango wari wahunze M23 imbere yo kwakirwa mw'ikambi ya Nyarugusu mu ntango z'uwu mwaka, aho Tanzania yakira impunzi nyinshi z'abanyekongo bahunga ubuseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, bivuye ku ntambara ziri hagati y'igisirikare ca leta n'abaroberi ba M23. Umugwanyi. Imvo z'igandagurwa ry'uwo munyekongo ntizizwi neza. Umupfakazi wiwe yaragiye kwitura igipolisi cishuye ko kitabizi ko na kimwe. Nubwo biruko ariko amasoko ngaho nyene havuga ko hibonekeza abakozi b'igendereza benshi bagumye bakurikirana kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatatu mw'ijoro, baranafata amasanamu y'ikarata yiwe yo kuba mw'ikambi, bigize abakozi b'amashirahamwe afasha impunzi. Kuva ashitse mw'ikambi ya Nyarugusu, uwo mugabo ababanyi bamuvuga nk'umuntu afashanya, akeye kandi mwiza. Yamye yikekwa ko hari uwo mu murwi M23 no kwinjiza abagwanyi bawo ku bw'umwe mu bagenzi biwe. Aha hari abantu banamutazira generale. Igendereza ryagumye rifise amakenga ko afise uruhara rukomeye muri M23. Uko akaba ariko abandanya. Igipolisi coba kibifisemwo uruhara? Ku nyishu y'igipolisi kivuga ko hataco kibiziko, impunzi ntizivyemera na gatoya. Ikamyonete yasohokeye ku bwinjiriro bukuru icungerewe n'igipolisi. Ni gute mbega abantu batazwi bashobora kwinjira mw'ikambi nini nk'iyo bagaca batera berekeza kuri iyo nzu nyene? Uko akaba ariko bivugwa n'impunzi z'abarundi n'abanyekongo. Umwe mu mpunzi z'abarundi ntazwi irengero kandi. Imbere yo kuja kuri uwo bishe, abo bicanyi babanje kunyuruza umwe mu mpunzi z'abarundi, Norbert Nkundabera, yaba mu gisagara BD. Inyuma yo gukora iryo bara bamutwaranye n'ico kiziga c'umunyekongo muri iyo modokari nyene. Impunzi z'abarundi zavuganye na SOS Media Burundi tunakesha iyi nkuru, zivuga ko zifise ubwoba ko hashobora kuba ibikomeye. Hasigaye uwabibonye umwe gusa, ntanyeka ko nawe nyene bamaze kumwica. Uko akaba ariko bagaragaza umubabaro, bibaza ko yoba yazize izina ryiwe Nkundabera risa n'iry'abo mu bwoko bw'Abanyamurenge. Ababanyi biwe bakaba basaba amatohoza yigenga kugira ngo aboneke. Abakozi ba HCR bajejwe gukingira impunzi zibangamiwe hamwe n'igipolisi bemeye ko bazogira amatohoza, ariko impunzi zamaze kwiyamiriza ibizoyavamwo kuko ntizizeye igipolisi ca Tanzania. Ikambi ya Nyarugusu womenya ko iharurwamwo impunzi zirenga ibihumbi 110, muri bo ibihumbi 60 ni Abanyekongo.
Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye hariko aravurwa irya nino mu gihugu c'u Burundi kumwe no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Twabagejeje ko iyi nkuru iriko iravurwa kuri Pasiteri Denise Nkurunziza Bucumi. Ndetse tunabageza ko inkuru itari nziza ivuga ko intatemwa mu ntara ya Muyinga ziriko zirasiturwa n'abana bo mw'ibarabara. Turusozera ayo makuru tubageza ko inkuru iriko iravurwa mu gihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, aho hariko haravurwa cane impunzi y'umunyekongo yishwe yikekwa kuba mu murwi wa M23. Ndakwifurije kugira umunsi w'Imana mwiza no kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura uwo munsi.